zahuje abasaserdoti bakukira amapeseza
n'umusaserdoti. Kabaye kandi n'akaryo ko guhanahana ivyiyumviro, haba ku bintu bikomeza ibanga ryabo canke ibishobora kuribangamira. Baboneraho kwigira inama yo kuraba ubutumwa bwabo neza kurusha uko bahora ku neza igihugu c'Imana. Abari mw'ishirahamwe ry'abasaserdoti beguvye amadiyoseze baratunganije amakoraniro y'abasaserdoti bose ku buryo batahora babigira. Abari mu madiyoseze yegeranye bahuriye hamwe barasangira inyigisho zibafasha gutsimbataza ubunywanyi bafitaniye na Kristo n'ubucuti hagati yabo. Ibiro vy'ibikorwa vya Papa vyo kumenyesha inkuru nziza mu Burundi vyaratunganije urugendo rweranda rwahuje abasaserdoti, abihebeye Imana n'abalayike, rwabashikanye i Bushirongo mu gihugu ca Tanzania. Bari bajanywe no gusengera mu ngoro y'Imana ishinguwemwo Musenyeri Francisco Gerbois yashinze imisiyoni zitanu za mbere mu Burundi: Muyaga, Mugera, Buhoga, Kanyinya na Rugari. Nawe yarungitse Miri Ngendagende na Patrice Ndengereza mw'iseminari ntoyi y'i Bushirongo. Imbere y'uko baja kubandaniriza kwitegura ibanga ry'umusaserdoti mw'iseminari ntoyi y'i Kabgayi mu gihugu c'u Rwanda, ariho babandanirije iseminari nkuru. Bwa kabiri, gukenguruka. Mu gihe turiko turasozera uyu mwaka wa Yubile, turakengurukira Imana ku vyiza vyinshi yatugiriye. Abasaserdoti twarakiriye neza umwaka wa Yubile yacu, turanabigaragaza ku buryo budasanzwe mu biringo bimwe bimwe vyawuranze. Abihebeye Imana n'abakristo balayike mwaritabiriye akamo twabateye ko kurushirizaho mu gusabira twebwe abasaserdoti muri uyu mwaka wa Yubile. Turakenguruka cane ko mu madiyoseze yose, eka mbere no mu miryango y'abihebeye Imana, habaye iyaturwa ry'abasaserdoti bashasha. Vyarateye akanyamuneza mu muryango wose w'abakristo, bibaha umwizero ko baronse abazobashikiriza ivyiza vyo mu Mukama batarinze gutama. Bisubiye uyu mwaka wa Yubile y'imyaka ijana iheze, turonse abasaserdoti ba mbere b'Abarundi bahuriranye na Yubile y'imyaka 150 ya Eklesiya ikwiye kw'isi yose. Mu madiyoseze yose, abasaserdoti barabishije kwitanga kugira ngo bahimbaze neza hamwe n'abakristo uwo mwaka wa Yubile y'Eklesiya. Ntitwibagiye kandi ko kubera iyo Yubile y'Eklesiya, abepiskopi, abapatiri, abihebeye Imana n'abakristo balayike baserukiye abandi baronse akaryo ko kuja mu rugendo rweranda i Roma. Turakenguruka kandi bimwe vy'ivamutima ukugira radiyo Mariya, iradiyo umuvyeyi wacu Bikira Mariya, itaheneshanije gusamiriza kw'ijanye n'uyu mwaka wa Yubile kugira ngo mumenyeshwe gushika kure. N'ubu iracarabandanya. Bwa gatatu, none Eklesiya yiteze iki ku basaserdoti no ku bakristo bose inyuma y'ihimbazwa ry'umwaka wa Yubile
iryo sangiramutima n'isangiramutumwa nivyo kandi umusaserdoti wese ategerezwa kwitwararika mu migenderanire afitaniye n'umwepiskopi wiwe. Ukaba nako nk'uko Papa Leo wa 14 abitwigisha, uko ubumwe buzokomera hagati yacu niko tuzorushikizaho kumenya kuyobora ubusho bw'Imana tubwerekeza mu ruhongore rw'umwumvire mwiza kugira ngo tubane nk'abavukani mu ngo rimwe ya Data. Ivyo yabivuze mu misa y'umwaka abasaserdoti bashasha ahimbaza ibihumbi y'abasaserdoti muri uyu mwaka barubereye Eklezia. Namwe mwene Imana n'abakristo barayiga. Murazi ko uyu mwaka wa Bibiliya y'ubusaserdoti busuku mu Burundi turiko turasozera, namwe nyene wari wanyu kuko ubusaserdoti busuku buriho ku neza y'igihugu c'Imana cose. Turabaterera kamo ngo murushirizeho gutaha ibanga ry'ubusaserdoti busuku n'akamaro karyo muri Eklezia, gutyo dushobore kwama mudushigikira twebwe abasaserdoti mu buzima no mu butumwa bwacu bwa misi yose, mutibagiye n'abariko baritegurira itoranga. Nimukunde abasaserdoti banyu, mudusabire, mutwubahirize mu ibanga ryacu, mudufashe kuryiyumvamo no kurigendera. Naho birimo bigora, muramusabira, mwongere mubuhanure uko bishoboka kose. Nimwitwararike igihe cose kuja inama n'ingingo n'abasaserdoti banyu. Erega umwe wese muri mwebwe arafise ico yoterera kugira ngo Eklezia itere ije imbere mu butumwa bwayo kandi bemeranda ata mahini, kuko uwabatijwe wese ni umutumwa. Dukundire kandi tubibutse ko mufise uruhara ntasubirizwa kugira haboneke abasaserdoti benshi kandi beranda. Ico gituma tubasavye umwe wese yitwararike gusaba umukama yitorere we nyene abarungika mu murima wiwe. Iruhande y'ivyo, uko amadiyoseze mwamwe hariho abakristo bamaze gutahura umugambi wo gutanga intererano isahiriza mu kurera abitegura ibanga ry'ubusaserdoti, turabahimirije
umushengeza rubanza musenyeri Leonidas Nitereka umwungere